Kubatakuzi urinde muri aka kanya. Yeah, they call me Patman Sifa, aka Neo Yayo NYY, representing Empathy I, give Papa proper coffee na Copa Coffee Cup, from Kamenge, from Press 257, from Kakele Studio. So Masifa yiteze yuko azosora video y'indirimbo yiwe ryari? Biri muri gahunda. Uzabona bahaza kukagusaba baza guhonja ubuki bwanje iyo urabankira kuko na wigeza mfasha kukubaka. Yes, wantu ndakubwira ati banza ufyo ndesabyo kugira ndakubwira umutumire kwanza turi kumwe no munsi nawe sondi no muri imvyo umurundi murazi neza ko tuyicara turondera impano aho impano ziri tukazi sana tukura tuzibagaragarize muri imvyo umurundi amaze gukora indirimbo zitari nkiya ariko reka tumaze tumuramutse bite brother Yo fresh umeze neza yego kabisa kubatakuzi urinde muri aka kanya. Yeah, they call me Patman Sifa, aka Neo Yayo NYY, representing Empathy I, give Papa proper coffee na Copa Coffee Cup, from Kamenge, from Press 257, from Kakele Studio. Yepa, the house of creativity. Wagwan. Iyo teni presentation ya. Yes. The cup the kata kate cover bakunzi ba Free TV. Naje natange kumva ito aka kubera ko ufite aka nyinshi brother. Juste gusa si aka zisigura ko ari amazina y'uwanje, abwo gusa nashatse kuvugana n'abantu bamfasha mu kazi kanje kamisi yose ku muziki. Yes. Yes, n'umuririmvyi rero umurundi ariko ikiranga umuririmvyi ni kwikora mu gahogo. Ikore mu gahogo gatoyi brother twumvirise impano yawe. Uzabona bahaza kukagusaba baza guhonja ubuki bwanje iyo urabankira kuko na wigeza mfasha kukubaka. Mama urabankira kuko na wigeza mfasha kukegeka. Ni wabaha ko ntacyo tuzoba tugisangiye tuzoba twamenye ibanga ryacu ryabanga ry'agaciro wagwana. Iyo ni indirimbo yawe. Yeah, ni indirimbo yitwa Kukagege mperuka kuyisohora vuba. Yes, no weekend ushobora kuja muri YouTube. Yeah. Weekend uja kuri YouTube yitwa ngwiki? Yeah, Patman Sifa. Patman Sifa. Yes. Patman Sifa niyo account yiwe ya YouTube iriko indirimbo imwe gusa. Ni indirimbo imwe gusa. Imwe gusa ni indirimbo ni YouTube iriko indirimbo imwe gusa. Brother, hari ikintu abakunzi b'umuziki ndundi bakunze kuraba ku baririmbyi, bakunze kuraba ingino umuririmbyi usanga aberewe. Cameraman, urabona ingene umengara aberewe ariko yambaye urupira rw'amafaranga make cyane. Bivuze iki kwambara urupira runkugo brother kandi uri umuririmbyi? Niyo style yiwanje. Kwambara ibipira bishisha ukuntu n'umuntu atona kwegera. So nibishisha ahubwo nayambaye bivanye na climat turimo. Urabona havyise imvura. Yakameme sinshobora kwambara ibintu bishisha. Eske ndiko ndagushisha ho? Je ndashobora kwikawusha ko turi mu kiganiro ariko n'umuntu ariko aratura akavuga ati rujya rupira vraiment akwera irya kintu yambaye mu mutwe kandi silipe kama ni soutien man. Njo gusa ni sasa. Bro wewe rero ugomba kunzanira ibintu byo kunuka. Nimba oya reka nimba ruko reka basi dufume tureka ino emission je mfume nigira kuko niyo style yiwanje kuko wewe wambaye amarori none wowe uragwaye amaso we kuyambaye je cyo kwanda yambaye ko aesthetic nyine cyo gusanga nyura umugi ubona ko ari amarori azimvye kamwe garabano bambara amarori kwera abantu urumogi gwinshi kugira bihishe je nico ndayambara weho uyambara oya je nta rumogi nywa unwe biki jewe je ninyura gafana gusa jewe ivyo bintu sindabijamwo parce que je ndi umuntu yubashe ushobora kuba umbona nambaye uko mugabo sometimes iyo umuntu ari ku kazi ashobora kwambara bivanye n'ukuntu akazi kabimusaba. Yes, ndashobora kuguhereza example. Hari abaririmbyi baririmba bambaye impuzu donc zigoye gutahura sana tudashobora kuzipresenta no mu bantu mugabo iyo duhuye muri kota usanga bambaye neza. Ego hari ndazi abakwini video benshi barahari baririmba baja mu video bambaye ubusa. None eske yo mu buhiye mwikota usanga umukwini video yambara ubusa ninde domeka kuruto kugira yiyumve nejo ntazosubire kwambara ubusa? Jesi ndabazi kuko nta numwe ndakorana nawe. Ego mugabo musi nzomumenya nzomuvuga. So Masifa yiteze yuko azosora video y'indirimbo yiwe ryari? Ya vuba ndashobora kuyigira ni biri muri gahunda. Ego kandi niyo promise ndababwiriye vraiment.
promise uduhaye niyo kuduha video y'indirimbo yawe yise ku kagege. ku kagege. Ego. Akagege mbe nagaki nakagege ne bwa bunda bamama bahora bishira no mu maboko canke nagaki. Bo ku kagege ni kirundi kigora abantu benshi gutahura kuko hari benshi bumvise ijya ndirimbo barayumva neza amakomantere yaje ari menshi kumbure ntibashoboye gusobanukirwa ibyo nashatse kuririmba nicyo gituma iyo mvuze ku kagege mbo akagege ngayi Bujumbura kenshi nitukunda kukabona akagege mu ntara za ruguru donc n'akantu kaba kari hejuru bakunda gushiramo ibintu imikuza niko kagege. Ego nakagege muga muri sorte y'indirimbo tuvuga ko ari ku kagege. Yes. Ku kagege n'ahantu bashira akantu hejuru nko ku gasozi cyane. Aho yasa gasozi bima oya mbo. Bo Jesse ndagatahura bien kwera je numvirije indirimbo ku kagege avuga ati none ko numvirije akagege menge ni indirimbo imeze neza ariko sinahura neza iyo titre akagege ni ku kagezi niyumviriye byinshi vraiment. We urashobora gutomora directement ati akagege nashatse kuvuga naka. Mbo oya sishobora kuvuga ngo naka parce que iyo indirimbo uri kurayumva uri umuntu w'umurundi utahura indimi wavukiyemwo ucumenya icyo nashatse kuvuga ariko kuba nararirimbye ku kagege ariko akagege nyene donc ni nka tuvuge ni ahantu haba hari amabanga ya jewe nuwo dukundanye ndabivuga uko kumbura ashobora kubitahura nko muri ghetto. Brother Masifa wowe ubu ufite imyaka ingana? Jewe je ndacyari umwana bro. Ni umwana bari mufite imyaka ingana? Jewe mbo hari uruvuye kuri 10 ans gushika kuri 35. Yapana 35 vraiment 35 ata mugore mfise Wewe ufite ubwanwa bungana uko bota na 30 ufise man. Mbo ntibigutangaze kuko na papa nta bwanwa afise. Ego cyo kuvuga ni ari muri babavye usanga mu ijoro ya papa ntameze uko gusa. Mbo birashika ni umbo la mtu kutokana na ariko nawe wanse kutubwira imyaka tuzoyimenya tu. Masifa ni giki wifuza none ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi canke abagukurikirana? Icyambere kwanza nshaka support ku bafanzi no ku bakunzi b'umuziki ndundi. Support bazoguhamagara ati waremvye bien bagupe karibu bagupe kanyanga bagupatie nini canke support imeze gute? Mbo support ya mbere sukumpereza ivyonywa canke ivyonja gusa support nkene nuko wonshigikira kugira ngo duteze imbere umuziki wacu. Ego Mwumvise support yasavye mukunteza imbere kugira duteze imbere n'umuziki wacu. Brother niki kintu wari wifuza ko ndakubaza nakubajije? Nico wibagiye kuko aba journaliste benshi bakunda kubaza abaririmbyi mbega umuziki wawe wifashe gute, est-ce urafise abantu bagufasha kugira ngo ejo canke hirya ejo tumenye ico tuzokwitega kuri wewe parce que murabizi yuko umuririmbyi ni bake cyane bashobora kwifasha mu bivanye na talent bafise. Ego ico nico nyene ubona aba journaliste bakunda kugira nk'ikosa wowe neguye ku ba journaliste. Ikosa rya mbere nuko aba journaliste yo turi muri interview mwebwe murakunda kuvuga fo sana kandi muvuze fo hari utujambo muvuga mutazi muga iyo tugiye gucekinga ijya video tutabisangamo ariko ivy'iwacu tuze gusikosa ewana tucha tutangura kuzibona amakritike menshi amakomantere mu Rwanda. Nikuraje nta problème mi akora tatiza nka wewe kwanza na Kirundi nzi na Kirundi nzi oya kumengo interview sigizwe ni Kirundi hari Kiswahili nashizemo Ikirundi ciwawe ewana nica Bujumbura nikizani nico mu Bujumbura amahoro munyaruguru jewe sawa vuga bon ushaka kurenza kwikirero about Masifa nka Masifa. Icyambere kwanza jewe nka Masifa nshimiye kwanza Blast B-Boy nshimiye na TV turi kumwe ngaha nshimiye na Teri TV yitwa gute TV FRIP TV Flip GTV FRIP
ni kingereza ego ndabishimiye cyane nshimire Asimbabwe Gracien nshimire Braz B-Boy nshimire Kakele Studio yafashije kumfasha mu bintu byinshi ego nshimire ni benshi sana nshobora gushimira reka tugushimire brother thanks sana kabisa ntacyo ufite urenza ko kimwe gusa ndabakunda ariko nongere ndabashimire kuba muri kano kanya turi kumwe bonshimire cyane nabajya bose bariko baramfasha kugira ngo no musi nitwe Patient Sifa fatiye cyane cyane kuri management igerageza kumfasha ndayishimiye cyane bakunzi ba Free TV reka ndabemere neza yuko umundi munsi nzobabwira azotubwira about management ko iryo jambo management azotubwira management reka rero tubashimire yari Mr koresha umwanya onda koresha umwanya kwa kundi ahandi yes waruvuze bo management wanje mvuze ati uwundi munsi uzotubwira icerekeye management ubu dushaka kwanza kukagene bro umengo ikirundi kirakugora sana niko murundi mzee tuseme Kiswahili cyangwa Kiswahili interview isa ni yaheza ariko reka tuvuge yuko uno munsi turi ku ndirimbo nagakene we Brizo kukagege yes turakunda cyane bye bye